urana president dushoboye kuganira no mubwira aya ma entreprise usanga baha abantu kubera imigambwe kubera imimenyane nibiki nibaraba umuntu yagize icamara muri entreprise yiwe yagize hari izindi entreprise yarongoye akayiteza imbere bakamuha ziriya zimwe president akunda kuvuga ziriko zirahomba nibarabe wa muntu yagize icamara ndeka nakubwira akantu kamwe twayiko turayaga n'umuntu turi kumwe gutya umwana wanje abona n'umwana bigana w'umwarabu menga ca muhindi uwo muhungu nyene gift mbo mukuyaga urumva bayaga icongereza nanje rero nkamira nk'ubari fiere ko umwana wanje avuga icongereza ntihajya bari ko bavuga icongereza uwo muntu yarambwiye akantu nkuko wamengana jaruzi mugabo karanyigishije ngo mwe mwibaza ko baba bazi ubwenge ngo abahindi n'abashinwa ntibavuga ururimi rumwe ariko nubona ko bateye imbere mwe mwibaza rero ngo abana banyu kuvuga ivyongereza rero niko gutera imbere abantu nibaza ko ijaruza agize mugabo karant travail ni gute umuntu ashaka kwiga ikintu mu mezi 6 kikaca kija kumutuga ubuzima bwiwe bwose kandi arazi gukora jewe nkaba nize imyaka ishika hafi 18 ko nashize ko na kaminuza aho nca nkure ubumenyi budashoye kumbeshaho ugize umwaka wewe aba ari umu expert yashivye nari navyitegeje ngaha mu garage benshi harebo twagiye twangaja ukabona ebana akana kari sirduwe kagagukorera ibintu we kakarurenga cyane nk'ibi bintu by'amamashini amascanner ibiki akakora ibintu woga ukaje mwarimu akabagara imbere yo yanga nk'ubu ariyo mwarimu akwigisha entrepreneuria nta na kiosk afise nta n'inkoko aratunga nta nakarima we akwigisha entrepreneuria gute misanzwe nico ngomba fatire ngaho ari forme gute kuba forme wigisha entrepreneuria canke nkiyi mechanique twe twigishwa n'abavuye kuri ETS ntiyaciye mu garage ngo akore imodoka we urumva bimwe bamugisha theory nivyaje kudushiramo isi yuno munsi irakwereka kabisa kutihenze nikiyo ko irakwereka ko wihenze iyo ushitse ngaha kuri tere rero ayo mezi 6 kubera iki batoyiga ubwa mbere nakubwiye umuntu yiyumviriye sinzi ko nabikubwiye umuntu yiyumviriye gushika nevyeme yari yumvire neza gose iyo bagira ico bakorera ko gose abarimu n'ibintu bigirako kubera dosiziye manevyeme aba ebana ibintu biza imyaka 3 babigishije neza bovayo kandi urabona rujya n'ugwaruka robo gifise inguvu govayo rufise akamaro rumarira igihugu kabisa umwana afise umukurikirana ntiyarakwiye kuja mu ishuri yibigara abantu 30 niki yarakwiye gukurikirana wa mwuga wase hama bakaraba wa mwana ikintu akunda akabaca kurikirana mugabo twe bose niyo ashobora kubakurikira kubapopiranya ngo bige ibintu bimwe ajya niho amakuru ntibasangiye impano ntibasangiye ivyifuzo vyakazoza hajya rero niho bagiriye rero uraze ikindi nagiye kubona urumva amashure afata capacity niniya bijya bintu babaha abana barabaremereza mu mutwe uwo mwana ava mu kintu nibo ubona rero bageze iki gisagara ca Bujumbura abavuye rwuru donke bamenyereye kukora hakiri kare no kurondera amafaranga hakiri kare rero nico gituma mwigishe umuntu hakiri kare ikintu cyose cige hakiri kare turabigisha kandi benshi bavaho ngaha baritunza amagara tugenda mu magaraje abakoze ngaha bakorayo abandi barikorera ivyabo ari abantu bafashije ngaha umunsi wose amagaraje yabo na benshi kabisa bafite amagara ubu n'aba boss uhezagiwe cyane abandi nabahaye akazi ngaha gose nibidananyohera gose ni gute umuntu ashaka kwiga ikintu mu mezi 6 kikaca kija kumutuga ubuzima bwiwe bwose kandi arazi gukora jewe nkaba nize imyaka ishika hafi 18 ko nashize ko na kaminuza aho nca nkure ubumenyi budashoye kumbeshaho ico kintu bajama uracumva ico kintu ntaco numva gose ngene ijya myaka ikintu icibiri kirapfa iyo myaka yose ico umuntu ari kariga nubu ndacitegereza nkavuga none abantu eske ntibabona ntibaraba indani bicariye kuri ijya birete asoma indani araba iyo myaka yose eske ibi bintu uravye imyaka umuntu aba yize n'amafaranga bataye abashizemwo birakwiranye kweri n'ubumenyi umuntu abakuyeyo bo jewe nagiye gutahura ikintu mpora numva abantu bagiye hanze kibatunga nanje nabibonye ngaha mu garage wumva mpora numva ushaka kugende warize ibiki nibiki hanze mpora numva ngo baca babanza kugira formation
ya simo amezi atandatu yego haba plomberi ibintu by'ubufundi nibyo numva hariya ngo bibateze imbere gose plomberi electricité gutwara amakamyo byose nkunda kumva ngo bavyiga amezi atandatu kandi rero nagiye kubibona ngaha nza mbona nabo twigisha uwuzi ico yaje kwiga ico yaje gukurikirana na amezi atandatu hagati y'amezi atandatu n'umwaka ugize umwaka wewe aba ari umu expert yashivye nari navyitegereje ngaha mu garage benshi harabo twagiye twangaja ukabona ebana akana kari surdoué kagagukorera ibintu we kakarurenga cyane nk'ibi bintu by'amamashini amascanner ibiki akakora ibintu uhuru babona abakobwa bakere nk'abakobwa twigishije n'uwo muhungu wanje ntageze ubu jewe sindababona nibo baransumbije hariho navyinshi nanabegera kabisa bo baba bagifise n'ubwenge bukiri vyereje bufatana ingoga bufatana amakuru n'ingoga none ariko harike nibaza abantu urabe nko gufata imyaka 10 n'ingahe urabona hagati primaire ni sawa ubuciga gusoma no kwandika n'ibiki ariko je nama nitegereze ijya secondaire ikintu imaze no gutesha umwanya gusa do 7e gushika muri uheze imanite ugahiga ikintu baba ariko bari gukabura bacanga amajewe histoire n'imaguru n'ibiki bakaza gusubira gufata ikintu kizobabeshaho ico bitako kizobabeshaho umwuga muri university donc ni hafata igisata aba yarushe mu mutwe ibyo bintu byose bamwujujemwo muri iyo myaka yose aza kugera hariya yarushe kandi urabona n'ijya myaka baba bagezemwo umuntu agiye muri university abarushe mu mutwe hanyuma abanakuza abatanguye no kwiyumvira ibindi bintu ubuzima bwiwe bwejo ari umukobwa habageze ko arongorwa ari umuhungu habageze kurongora hajya rero hatanguye kubona ubuzima bwo kwitunga rero amashuri ntaheza ngo afate ikintu kinini ya close kandi nabone uravye ingene babigisha ni bya binini n'ubundi byo gucisha ko hejuru none ko batofata ijya myaka 3 ya university bakayihera muri 7e burya kubgaho none za leta z'ibihugu kuko nibaze ko ico kibazo ntikiri mu Burundi gusa no muri Afrika za leta z'ibihugu zofata ibisata zikabikura mu 11 zikabitanguza mu windwi urabona umwana ahejeje primaire nabaza ko afite imyaka 12 13 uzurabe numwana batanguye kumenya utuntu twinshi uzurabe no ku matelefone amaordinateur nibo bazi kubimanipira gose hariho nk'abavyeyi na telefone ataca umwana we ati ndabiri rero no gufatira muri ijya myaka ikintu umwigisha cose kiremera none sinakubwiye ubushize nti nk'umwana yiga medicine kandi ukamwana ukamwigisha mu icakunda natangure mu jya myaka agitangura 7e umuhe agakoko agatera urushinge akabage agashone imbere yuko aza kwigira ku muntu akomereza aho nyene nimba yega mekanike nayitangurwe nico gituma natanga umuhungu wanje yahejeje 7e natangure hakiri kare kandi nk'ubu ndabibona biri nakamaro ahubwo we nasanze azi n'icongereza cinshi ku ndusha byana n'icongereza urumva jewe bisanzwe nabatanguje mu mashuri anglophone kubera amashuri anglophone bari en avance ibintu byinshi byaba by'amaordinateur n'ibiki bavyiga ushaka muri primaire ama physique muri primaire donc urabona bakurayo bagaje ikwiye kabisa mu buzima umuntu yitunga kandi primaire byose by'umuntu akeneye burya byiga muri primaire kiya gifarasi jya konjigezo ibiharuro guteranya kugwiza kugabura iyo umuntu avuye primaire tabimenye yaza kumugura n'ubundi kubimenya oya none uravye ama consignés n'abaki harico we benshi harico bibafasha nusanga ugaruka muri bya bindi prisi mwe mu buzima nicyo biguma bikaruka jere nasaza umuhungu wanje yakuyeyo ibikwiye nuko gusa urumva mu mashuri y'icongereza igifaransa bataciga gose ubu ni ari karaciga mugo nawe arabimenya iyo ngiye mu bihugu turajana we nyene ku ma immigration akivugira igifaransa buriya nk'igiswahili barakinegirije igiswahili ki mu bihugu nimba 12 nimba 40 igiswahili mugo ugusanga barakinegirije rero nibigisha ibintu l'essentiel apana kuguma bazunguruka mu tuntu habeho ivyigwa bihuye n'ubuzima abantu bifuza kubamo we naka nimba yifuza ibi nagitangure hakiri kare mu murabire nkuko namada babwira baraba utuntu tujanye navyo entrepreneuria ibiki mugabo ntibaze kugira civisme par exemple twebwe mu ishuri twiga mécanique
mugo bakatwigisha civisme famille élargie famille restreinte est-ce que nk'ivyo kugutesha umwanya famille élargie ivyo ni banani famille élargie bamwe bo hirya famille za kure restreinte zo hafi none ivyo mu isanzwe bafashe ivyo abavyeyi bo kwigishije abana babijana mu ishuri ivyo donc abavyeyi bari kuvyigisha nibo bari kuvyigisha famille ya hafi famille restreinte arakwereka ni babandi nababandi iriya nayo ni famille ya kure famille élargie ni banaka nabanaka ivyo ni ivyo abavyeyi si ivyo kujana mu ishuri umuremereze ni naco gituma urumva mwishuri donc ni haje bijya abavyeyi badashoboye cyangwa bisaba umwanya muremure wara bisaba umwanya muremure kandi naho nere kuvyigisha mu ishuri ingorane yavyo urumva wewe hagati urumva umwarimu yigisha nk'abana 30 barenga burya biragoye abantu 30 bigishize hamwe bishoboka ngeze mu 11 ashikanda kanoni ya mbere nakavuze twe twize turi 152 cawumva ziri nkaho mwizi iki kweri woga ukaje mwarimu akabagara imbere yo yangara nk'ubu hariho mwarimu akwigisha entrepreneuria nta na kiosk afise nta n'inkoko aratunga nta nakarima we akwigisha entrepreneuria gute misanzwe nico ngomba fatire ngaho ari forme gute kuba forme wigisha entrepreneuria canke okay nk'iyi mechanique twe twigishwa n'abavuye kuri ETS ntiyaciye mu garage ngo akore imodoka we urumva bimwe bamwigisha theory nivyaje kudushiramo no kubwira twebwe twiga utitori utaciye abandanya mu garage ntiyavuye mu mekanisi yabaye mu mekanisi yo kwizina ku diplome urumva ni barabe wa ni entrepreneuria ni barabe wa muntu ari aba entrepreneur baba rituzi nagende ni bamuha amasaha hariya ahagara imbere y'abarimu wewe arabize abibamwe yigisha urabe ko umuntu bitinjira kusha wa undi abivuga ku munwa gusa okay birumvikana keshe na keshe akararo keza iyo uri kuragahabwa n'uwagikoze ni sawa mugabo none aba entrepreneur nabo nabantu bazi gukorera ku mwanya wabo gose umwanya bo bafata amafaranga wewe ngawe tutabeshanye Jamari ugira ngo bagwaye nk'isaha zibira ahantu mu ndwi wowe wazikoresha urumva ico gihe simpeza nkore nkurondera amafaranga cyane uzo uri kurafasha igihugu urafasha igihugu kugira babandi nabo sigu bateyemo ca kintu nakubwiye kakantu ubatere mu kintu nabundi ho ntaje nta muntu yomfata amasaha abiri ngo aronka ya mpemba naje no mu mabiro washaka jewe ndungika y'abandi uza kwicara nk'imbere y'ibiro umuntu aguhagarika amasaha abiri isaha je yakumpagarika ayo masaha kumusaba amahera hako ntumwanya uwo pfuma untwara amahera ko ntwara umwanya pfuma nicara ahantu ndiko ndiyumvira rero washaka atari umuntu nta mu entrepreneur yoza kwigisha atari wa wundi afise umutima wo gutanga nibaza ko ari bake umuntu yagize icakora yo kwemera kuza amahera numva babaha rero niyo sanse nkubwiye wa muntu afise umutima wo gutanga yogenda bakamuhamagara nibaza baraba amashuri entreta burya ndiko ndakubwira je navuze twahura na president dushoboye kuganira no mubwira aya ma entreprise usanga baha abantu kubera imigambwe kubera imimenyane nibiki nibaraba umuntu yagize icamara muri entreprise yiwe yagize hari izindi entreprise yarongoye akayiteza imbere bakamuha ziriya zimwe president akunda kuvuga ziriko zirahomba nibarabe wa muntu yagize icamara ntibakurikirana amashure cyane hariyo abatama tutiriwe turavuga amazina ngaho uravye ama entreprise ego bavuga ngo bakoresha bize mugabo narakubwiye kugira utunge uteuza kudomina abantu ngo naka ntiyize araza ubwenge ashoboye gukoresha bize c'est-à-dire arazi kubadomina wiga kudomina rero nibarabe abo bantu bamenyereye gukoresha abantu burya kugira utera imbere wiga gukora kwanza ukubwi wawe ukiga no gukoresha abantu ibyo bintu kugira utera imbere uteza rero nibarabe babantu bagize ico bamara abari bo baha ama entreprise kugira atera imbere batiri bararabije amashuri ntibabirabe cyane kubera burya ugiye kuraba ndeka ndakubwira akantu kamwe twari ko turayaga n'umuntu turi kumwe gutya umwana wanje abona n'umwana bigana w'umwarabu menga ca muhindi uwo muhungu nyene gift mbo mukuyaga urumva bayaga icongereza nanje rero nkamira nk'ubari fiere ko umwana wanje avuga icongereza ntihajye bari ko bavuga icongereza uwo muntu yarambwiye akantu nkuko wamengana jaruzi mugabo karanyigishije ngo mwe mwibaza ko baba bazi ubwenge ngo abahindi n'abashinwa ntibavuga ururimi rumwe ariko nubona ko bateye imbere mwe mwibaza rero ngo abana banyu kuvuga ivyongereza rero riko gutera imbere
abantu nibaza ko ijaruza agize mugabo karant travail yego rero urashobora bakaraba ngo naka ngo nuko yize ngo aziga ifaransa niki ugasanga nico yene nako gusa ariko ibindi responsibility nivyo namamvuga ntayafise nta bundi buhinga afise kuduza umusaruro nta creativity nta sense de creativity afise ico rero nico kiko kica ibihugu nabo wa muntu afise sense de creativity nama bagira ntibagire mu kirundi kwanza ikintu bakwiye ku developer muri Afrika igiswahili Afrika twisubireko nimba bakora amanama bakore mu giswahili ibintu byose bavyandike mu giswahili ugiye ibi bihugu les pays anglophones mu nani Tanzania biki nibiki nubwo bashamwe mw'icongereza hanini n'igiswahili kidomina cyane uzurabe no mu Tanzania muri ko muravugana ibi twege tuvuga ibi twege tuvuga umwanya tucanga n'ibifaransa bo umuswahili avuga ca giswahili kiripira nta congereza uzogisangamo rero ibi bintu niba bive mu ngo naka ngo kubaza ubwenge bavuga ibifaransa ni inama nibagire mu giswahili ivyo bandika nibagire mu gifaransa cyane mu kirundi cyane ba develop cyane igiswahili nico kiduhuza muri East Africa hama bareke ngo naka ngo nukubera ngo azingo biki nibi l'essentiel nabi gusoma no kwandika n'agafaransa gake nakongereza kuburyo azoshobora kwidokimenta canke guhuza n'abanyamahanga guhuza n'abanyamahanga kandi naho ntibikeneye birebire none twebwe ibihugu tujamwo gira bikeneye ko tuvuga birebire kwanza naho za Chine ubu ba developye ibintu uravuga icuze nimba ari gifaransa ari bacogereza hari akantu ushaka kaca k'interpreta mu gishinwa cabo waca vyumva mu kirimi ciwe numva nibo nta mwanya bafise uguta kandi barazi abakenera ivyo ni baca ba developer ivyo ntashobora gufata umwanya ngo atumwanya ngo arikaraja kwiga ngo izindi ndimi irurimi rwabo rurabakwiye wewe nimba ugiye kuhaba kuhakorera ahubwo wewe kugira ube mu nko mu bushinwa utegeza kumenya igishinwa rero nabo umuzungu aje ngaha misanze canke umunyamahanga yabwizwa kucamenya ikirundi ikirundi canke igiswahili ariko uramaze kubona bavuga ko abakongomani twebe baba ngaha ashobora kwamara imyaka n'imyaka kanka kuvuga ikirundi akanka kuvuga ikirundi yavuga igiswahili c'iwabo muga twebwe umurundi agende haji wabo ashashaka kuvuga igiswahili c'iwabo uzurabe ibihugu vyiyemera binatunze ni navyo binatunze ururimi rwabo niko ruri imbere izo gucanga indimi nta birimo nko mu bushinwa ni bake ushobora gusanga uramo English no si hari muri Dubai akubwira this no have this have nta birebire ikenda gifite kinacho visi kandi mu buryo bwiyoroheje cyane we natwe ugiye kuvuga bya bindi bari do you have this usanga uri kuri ikoroga this have urumva usigara ukoresha bya bindi byabo nene nagiye kuragera abantu batumwanya mu ndimi kandi akaca yumva umenga yego indimi ni kuziga muko zimwe ze kukudepana igiswahili igifaransa icongereza ariko ntubite ku mwanya gose nk'ibi bata mu mashure none Jamal dufite rero gwaruka gwinshi usanga gwaraheje amashuri iyo baheje amashuri baba bakeneye akazi kugira babeho bwa kuvyo kuri gasanga nta experience y'ikintu na kimwe afise canke azi gukora cyo kwinjiza amafaranga rimwe na rimwe abonye niyo bakinengira za formation tuko turavuga za mezi runaka donc aharahejeje kwiga ivyigwa byo kwishuri bakeneye kwiga akazi rero kubwawe nkaje mezi 6 bona yofasha abantu yofasha abantu mugabo urumva iki problem nagiye kubona je nkunga mu garage sinshobora kwakira umuntu ahejeje university narababonye nta bindi bintu abagikeneye kwiga urumva harimo probleme zibiri urumva amashure arafise avantage na inconvenient nkuko manda bivuga kubera wamaze umwanya munini wicaye wama wumva urumva umubiri waramaze gufata ya ritme hama ikindi ca kabiri umuntu aje university yama yikrasa ahantu azi kwazi ari no hejuru kumwe bababwira ngo umupware ngo nimvura iguye ngo ntiyiruka ibiki yateza kwambara long marche urumva bari krasa naba ndabibona niyaje ngaho usanga yifashe neza n'amaboko nama ndiko ndashwana nabo no kirazira wewe buri mu mekanisi gute ukora akazi k'amaboko ukaza gushira amaboko mu mpuzu kandi batubwira ati kura amaboko mu mpuzu na president duhimiriza ati mukura amaboko mu mpuzu mukore wowe kaza kuyashira mu mpuzu urumva baramenyereye urumva ni izo ngorane zibiri maze kubona babikrashije ahantu ayumva ko atakindi yosubira kwiga kandi urumva yaramaze umwanya yicaye abantu ngaha mbona bari isisa
bamwe baheje primaire n'abahejeje secondaire kubera umuntu yahejeje secondaire ari umuhumaniste mu Rundi arazi mu mutwe ko atakintu azi nta mwuga afise mugabo umuntu yahejeje university arazi nyene urazi abayaminuje urazi ko abayo bita aba no classe n'abari classe abari classe rero ahantu babumva yuko umenga barahejeje yaraminuje vuga ko yavuga ngo yaraminuje nivyo rero nama ntangara mu mabanke ubasangayo canke mu ma entreprise ngo bagiye kugira stage eske iyo stage ni urumva ibisubira kubafasha ni ya formation ya simu urumva babaha nka 3 mu menga urumva none umuntu yitwa ko yaminuje mu bizazwe ahubwo yavayo ari umuntu w'igikoko adukirera ikintu kinini ariko uza gusanga ibintu bagiye gukora ni bya bindi bize nyene muri ya mezi 3-6 oroke bitwa ngo baraminuje urumva araza kwisanga ngaha kuri tere atakintaza we nyene eregisira kwereka ni wihenda isi yoyo ntizoguhenda nikiyo wirabamo donc urashika ngaha kuri tere ugasanga we nta kintu uzi wodandaza nta kintu ufise apana bya bindi bakwigishiza biriya byose ugasanga nta kintu biri bugufasha ukaba oblige nyene yo kwiga ikintu kiri bugufasha abana benshi nkubaca bigira amarimikashi umuntu akemera akakora ikiyede urumva cayiyakira kwera abonye bimwe bamuhenda ngo ari kariga yarihenze isi yuno munsi irakwereka kabisa kutihenze nikiyo ko irakwereka ko wihenze iyo ushitse ngaha kuri tere rero ayo mezi 6 kubera iki batoyiga ubwa mbere nakubwiye umuntu yimviriye sinzi ko nabikubwiye umuntu yimviriye gushika 9 yari yumviriye neza gose iyo bagira ico bakorera ko gose abarimu n'ibintu bigirako kubera dosiziye ma 9 aba ebana ibintu biza imyaka 3 babigishije neza bovayo kandi urabona rujya n'ugwaruka robo gifise inguvu govayo rufise akamaro rumarira igihugu kabisa ugiye kurengana 9 akaba yinjiye kwi specialize nibindi bintu kwanza sinumva ico bagiye gukora ibintu wiza imyaka 3 kumure uko biri kose ari ibisata byo kubandanya bikene byo amashuri menshi mugabo nibaza ko ngira ngo arakenewe n'ubundi bumenyi bwo gufasha abana kumenya impano zabo donc ico bo kiya kiri muri bo bari passionné naco bakimenye donc nibaza ko hari abo byo kuri usanga bitari ngoma kubetwara muri za kaminuza nubundi ico kintu bakaciga mugabo buriya urumva y'amashure ni ibintu bafashe byo gupopaniriza mw'abantu mugabo burya ntibyari ibintu by'abantu bose kwiga n'itari bikwiye kuba iby'abantu bose d'après Socrate ni Socrate wa philosophe amashure yari y'abantu batagira abagide umwana afise umukurikirana yarakwiye kuja mu ishuri yibigara abantu 30 niki yarakwiye gukurikirana wa mwuga wase hama bakaraba wa mwana ikintu akunda akabaca kurikirana mugabo twe bose ntibashobora kubakurikira kubapopiranya ngo bige ibintu bimwe ajya niho amakuru ntibasangiye impano ntibasangiye ivyifuzo vy'akazoza hajya rero niho bagiriye rero urazi ikindi nagiye kubona urumva amashure afata capacité niniya bijya bintu babaha abana barabaremereza mu mutwe kuburyo umwana afise n'indi mpano yoja kuyikora kwishura cananirwa cyo ituma abavyeyi urumva uyu mwana agiye gukora nka kandi kantu k'impano yiwe akunda umupira akunde muzike akundi iki baca bavuga ngo mashuri yo hava kunaniye baca bamukupa priority ndamaze kubibona par exemple jewe abana banje batanguye kwiga gucuraranga bagifise imyaka 6 gift namuguriye piano nagiye hanze ncanzana na piano kugira ndayige nawe ayige acarandusha nace ndondera umwarimu wewe yacandusha cyane mu myaka urumva muri iyo myaka yaratanguye kuvuza piano mugabo okay hari abandi bana nabone bari bafise iyo mpano kandi nabone bari babizi mugabo bakaca bababuza ngo amashure ngo hava ngwananirwa n'amashure umva barabakufye priority orke jewe urumva wa kabiri nawe ni umubatere orke batanguye kuvuza bakaje mu biraka mu mamariage bakagenda hantu yego barabirosemwe amahera bakaca bagura inkoko bakabitsa inkoko ikuze tukaca tuyijya nka amahera bakabitsa bakagura impene bakabitsa na kuri wabo ruguru impene ziragwira umva batanguye kwirondera amahera kibake muri ya mpano yabo ariko abandi baca babasukumira ja kwishure yendane urumva na ka kantu yitwa ko yomenya bakamukuramo
urumva ya mashure kandi birumvikana kubera utanguye ivyo amashure nayo ntibibaza kubera kenshi ahubwo bagufatanane uzurabe je navyibuka nkiri kwishuri nari umwana arondera amafaranga cyane naho ntarigira ndonka menshi cyane abigisha mugani twakunda guhuza bitewe nuko bamenye ko ndondera amafaranga ntimushobora guhuza n'abigisha ngo kirezira kwigana amafaranga koko mugo mugani wabo ariko je narize ndabibana ndabizi ko numva nkine ishuri gose ariko n'amafaranga nkumva ndayakeneye jama urabona neza yuko nk'ubu twobihanura abavyeyi yuko umwana yo kwiga arondera ubumenyi n'amafaranga amemeta ivyo bintu birashoboka kubana mba arondera ubumenyi donc hariya ku mashuri bwo ku mashure biragoye ko bibana hariho kimwe kica kidomina bijya bavuga ngo umwana atangwe ngo kuronka amafaranga acaye kuyakunda kwishure bica byanga niwe ibyo nivyo nanje turemeranya nabo kubera nakubwiye ishure rifata umwanya munini ya cyane kwanza n'umutwe capacity nini ya umutwe amafaranga ucusanga utayaronse rero ugiye kuronka amafaranga naho kwishure ariko rero byiza je nibaza ko ari amafaranga namambwira abantu eske iyaba tunayavukana umva ari abana naje natwereka niko batubwira baratugwanya ngo ngurose amafaranga ngo ucuheba kwiga none se umuntu kuri isi arondera iki bakamuhezagira gutyo je navuze urumva ku ma eglise uzurabe nabantu bidogera abapasteri mugo navuze iyo mpano nagenda ayikoresha wewe azeri muri mekanike aze yikorere ngaha agenda afasha abandi mu ma eglise ariko usanga byamuhaye abantu bakamuhezagira rero umwana mwigisha ikintu kizomuzanira amafaranga urumva rero aho yavuga gutyo mu myaka 30 biragoye kwigisha ikintu umuntu ngo cinjire ni naho ubona abantu urumva ya mashure acagaruka urumva umuntu yize umwanya munini aza guheza a30 35 akaca tangura kugwana n'ibintu agwa byuka akaza gufata ubuzima 40 45 akaba ari harongora aza gupansiona afise umwana ataritunga akakira kana gatoye bica biguma muri garuka rero hahandi oroke iyo ahera hasi uzuraba abantu bose bahereye hasi oya je namantanga karorero abana ba ruguru canka abo makartier matoyi bamwe bakura bamerewe nabi kubera batangwe no kwigwanira n'ubuzima ari abana bo mu makartier ngaha simwe tuzi ngo ikartier ntona umukate wo mu gitondo ari wategezwa kumenya ko icaya ciguriye ari we yimenya batazi petit déjeuner azi ko ari wa yimenya nimiburi bajya saa sita gusa bari babandi usanga batora ivyuma caye bakaza gukora ubuzi bw'ikiyede bagakora utuntu dutandukanye uwo mwana ava mu kintu nibo ubona rero bageze iki gisagara ca Bujumbura abavuye ruguru donc bamenyereye gukora hakiri kare no kurondera amafaranga hakiri kare rero nico gituma mwigishe umuntu hakiri kare ikintu cyose cige hakiri kare kabisa jama je nibaza ko tuyaze byinshi mwasangije abarundi n'abarundi kazi cyo kimena bumva ikirundi ubumenyi bwinshi uzobikurikira nibaza ko bizomufasha mugabo genda mudufashe mwishure kano kantu aboshaka kwiga mekanike mu buryo buri pratique ngaha muri Beta Motors barafise kibanza yego ibibanza biriho kibanza kiriho barahawe karibu yego barahawe karibu kabisa kandi kategori zose abaje primaire umva umwe wese tuba tumufise aho tumushira suiva ni cyashoboye turabapima avuga ubu mwigisha ibi bya electronique ibyo gukoresha amascanere ubu ni bya mekanike byo kugorora amamodoka kandi uranababona umwe wese icakunze turabigisha kandi benshi bavaho ngaha baritunza amagara tugenda mu magaraje abakoze ngaha bakorayo abandi barikorera ibyabo ari abantu bafashije ngaha umunsi wose amagaraje yabo na benshi kabisa bafite amagara ubu n'aba boss uhezagiwe cyane abandi nabahaye akazi ngaha gose nibidananjohera gose je namamvuga nibwo nobona ndiko nditembera n'amaguru mu busaze je umuntu ntazi ngene azosaza ukabugenda ngaho mwibarabara ariko ukabona abana wafashije bariko bagucako n'amamodoka bamerewe neza hari abonza mbona na famille bari kumwe na famille mu modoka zanumva umutima wanje umeze neza burya dufashirizwa mu gufasha kandi tunezerwa no kunezereza abandi tugatera imbere no tugatezwa imbere no guteza imbere abandi nakuri
iryo ni jambo ry'umunsi canke n'umugani w'umunsi ijambo rihindura ubuzima ry'umunsi murakoze cyane reka nsabe gusangiza abandi kino kiganiro maze twige turi benshi ukabuza ifamiye yawe ironkire kino kiganiro yige ukabuza inshuti yawe cyane baba jene baronkire bino biganiro abantu bige Agaciro Media namwe tubasaba kwiyabonesha kugira umuryango munini wo bahora biga bino vyigwa naho utaha